Imigani 15 umurongo wa 14 haranditse ngo umutima w'ufise ubwenge urondera kumenya. Kwisi abantu benshi barondera ibintu byinshi, ariko iyo umuntu atarondeye ubumenyi hari igihombo azogira. Niyo mpamvu benshi ico gihombo kibashikiye ubuzima bwabo buja mu makuba menshi, bamwe bagafata indege baja mu bihugu kwivuza, abandi bagakubita hirya no hino, ariko ico bazize ari umenyi batari bafise canke barabubahaye abandi ntibabuha agaciro. Uyu munsi turagaruka rero ku kamaro ko kwisonzesha. Kwisonzesha haba mu isi y'ubuzima bwa kiganga n'isi y'abasenga aho hose bibayo. Muri Bibiliya hatubwira ko abakozi b'Imana igihe baba bugarijwe n'ingorane zikomeye barasenga. Amashengero y'Imana muri Bibiliya dusoma yarisonzesha agasenga ibintu byageze iwa ndabaga. Muri ino shami y'abasenga ntabwo ari cyo nshaka ko tuganira ko uno munsi rero turagaruka ku kamaro ko kwisonzesha ariko ku magara yacu. Bimariye iki kwisonzesha mu mubiri wawe tutabanje guhera ngo nukuja mu ijuru canke kugira ingeso nziza canke kwereka ikibazo runaka Imana. Kwisonzesha rero mu gitabo mfise hano imbere zanje citwa Santé par les boissons, nico muganga yitwa George Pamplona Roche. Ni ku page ya 240 na 243 hatubwira akamaro ko kwisonzesha. Atangura agira ati une façon alternative d'atteindre la désintoxication. Ni bumwe mu buryo bushobora gukoreshwa ushobora gukura imyanda yawe mu mubiri wawe. Ibi bantu babyumve neza. Kwisonzesha bifutuma imyanda iva mu mubiri bigenda guti. Ubu bumenyi nibwo twifuje kubasangiza. Icambere bikora ico bitwara mobilisation de réserve d'énergie. Hari ibintu bitanga inguvu mu mibiri yacu. Ibyo bintu rero iyo byirundanije mu mubiri imisi myinshi bitewe nuko tujya buri munsi kabiri ku munsi, hariho n'abajya bakarenza urugero ugasanga bajya kenshi, ariko umubiri w'umuntu kufungura ugira ibintu bitanga inguvu birimo amasukari, birimo za proteine, birimo n'ibindi bintu by'ibinure. Ibyo bintu byose bitatu bishobora gutuma umubiri w'umuntu ukomera. Iyo rero umuntu atisonzesha, iyo bibaye byinshi mu mubiri bihatera indwara. Bigenda gute? Ubwa mbere, iyo umuntu yisonzesheje isukari yaribitse mu gitigu no mu nyama mu binyita muri za muscle ariko itakoreshejwe n'umubiri, ejo ishobora kubyara ingaruka nyinshi zo kugwara nk'indwara z'amadiabete n'izindi ndwara zikomoka ku isukari nyinshi mu mubiri. Iyo umuntu yisonzesheje, iyo sukari yari imaze imisi imiri mu bubiko mu gitigu no mu nyama irakoreshwa, bigatuma umubiri w'umuntu utazoremerwa n'amasukari menshi, umuntu akazodwara indwara za diabete. Cya kabiri nico bitwa elimination de graisse. Ibi binure by'ibikoko canke ibinure byitwa amavuta ava ku mavuta y'ibimera, cyane cyane hari amavuta usanga ari mabi nk'amavuta y'amamesa, naho yemerewe kuribwa ariko akwiye kuribwa ku rugero, canke handi mavuta aremerera cyane arimo ibyo bitwa acide gras saturé, aho ni muri chimie kwishure. Ibyo iyo umuntu akunda kurya ayo mavuta, abantu benshi turi mu kinyejana gikaranga cyane, ayo mavuta aragenda karundana mu mubiri akaba menshi. Iyo wisonzesheje bituma ayabitswe n'umubiri ashobora gukoreshwa, ejo umubiri wawe ntuzobeho ari kuremerewe n'amavuta. Kuko iya mavuta yabaye menshi, umuntu ashaka kugwara indwara z'imitsi, iz'umutima, canke umuntu akagwara indwara z'ubwonko, bigatuma ubwonko bw'umuntu budashobora kuronka amaraso ahagije arimo za oxygene, bityo nuko imitsi ishobora kuziba. Ibyo bintu bigatuma umuntu agira igabanuka y'ubuhanga mu bwonko, ushobora kugwara indwara z'igitigu. Iyo ndwara y'igitigu yitwa maladie du foie gras canke stéatose hépatite. Ni igitigu kigira ibinure byinshi. Icya gatatu ni proteine, nazo zirakora izi ndema mubiri. Za proteine zibaye nyinshi mu mubiri w'umuntu, cyane cyane ziva ku bikoko, ziremamwo utubuye twitwa kayu canke amatrombose. Ibyo bishobora gutuma amaraso abura uko arengana mu mitsi. Iyo bigeze mu mitsi y'ubwonko ushobora guturika imitsi y'ubwonko ukagira ico bitwa AVC, ni accident vasculaire cérébral. Ibyo bikagenda gutyo umuntu akaba arabanya kwigendera yaragifise ibyo gukora ku isi. Imana imukeneye, iguko ikimukeneye, n'umuryango umukeneye, n'inshuti n'abagenzi twese tukigukeneye, ukazira za proteine nyinshi zibumbabumbyemwo utubuye. Ibyo rero umuntu yisonzesha, ibyo bintu byose bitanga inguvu, yaba za proteine, amasukari n'ibinure canke amavuta umubiri utakeneye, ibyo biragenda nabyo bigakora, umubiri ukabikoresha, umubiri ukaremuruka. Kwisonzesha rero kiri gutariye ni sawa. Ikindi naco bigabanya imyanda mu mubiri w'umuntu, ico bitwa diminution de la production interne de toxique. Kubera iki? Umwanda mukuru ugenda usize iyindi myanda mu mubiri, amazi tunywa, ibyo kujya tujya, ibyo bintu byose bigenda bigira ibisigazwa by'imyanda. Iyo umuntu yisonzesha rero, ni bumwe mu buryo bushobora gutuma iyo myanda iva mu mubiri gasohoka, ututarinze gukoresha ngivyamwa, tumwe imitobe y'imboga canke tujye iyindi mito kwa muganga isohora imyanda. Ikindi imyanda yirundanirije mu binyita no mu nyama naho nyene irasohoka. Ikindi baravuga ngo le ralentissement ou l'arrêt de l'auto-intoxication intestinale, bituma n'amara nayo ashobora kutaguma yiremamwo imyanda, kuko muziko anyuramo nayo ibintu byinshi.
ibyo bihimba byose biraruhuka, imyanda ikava mu mubiri. Aho turangirije rero na ibibujijwe mu kwisonzesha. Icambere muri ca gitabo handitse ko abana batisonzesha, udufisa abantu basenga bakarenza urugero, bakarenza n'amaborne. Nimba mufise amasengesho naho bari ku rusengero iwanyu, abana ntabwo bisonzesha, kuko umwana bakikarakura ntabwo bisonzesha. Abana baragaburirwa hama mukaje gusenga. Mushobora kubagaburira ibintu byoroshe birimo imitobe y'ivyamwa, birimo ivyamwa canke ibindi byo kurya byoroshe, ariko abana ntibisonzesha. Ica kabiri n'umuntu agwaye diabete, nawe nyene ntabwo byemewe ko yisonzesha. Ica gatatu n'abantu baponze cyane bafise ibiro bikeya kuri indice de masse corporelle iri munsi ya 20, abantu babyumva barabyumva. Ikindi naco n'abantu n'umuvyeyi yonsa canke umuvyeyi afise inda, abo bantu ntabwo bemerewe kwisonzesha. Umuvyeyi afise inda, umwana ari mu nda, ibyo byo kwisonzesha ushobora kwisonzesha ukiri gutariye, cyo kabikora iminsi 3 bigatuma uwo mwana ari kararemwa mu nda ashobora kugira ingorane. Ikindi n'abantu bagwaye indwara ziri grave canke les maladies affaiblissantes, abantu bagwaye indwara zikomeye, zimwe ziri chronique canke zica umuntu intege cyane, ntibemerewe kwisonzesha. Ikindi iyo wisondesheje kirazira kuvuga ngo nta kintu na kimufata. Nywa amazi aremewe, uyashiremo nk'indimu, uyashiremo n'ubuki kugira umubiri washobore kugira amaraso. Ibyo nabyo kirazira kwisonzesha ngo ureke no kunywa amazi. Ikindi naco iyo twa jeune complet iba itegerezwa kuba y'umunsi, kirazira kurenza umunsi. Ugize y'imisi 2 utegerezwa kuba hawe inama n'umuganga w'inzobere abifisemwo ubunararibonye. Ikindi naco iyo wisonzesheje gerageza kugira imitobe imwe unywa y'ibyamwa canke y'imboga. Abantu rero kirazira yuko bisonzesha, hari abantu bisonzesha ngo yinga byose ngamayinga 2, ugasanga bari ku karago, bari mu byumba, imibiri yabo ugasanga yarasinzikaye, hari n'ababikuramwo indwara. Murekere Imana idufashe itwungure buno bumenyi. Umuntu atafise umunsi ashobora kuvuga ati fashe kuwa kabiri wa leta nzoza mfata mu gatondo nyumitobe y'imboga, ku mugoroba nyumitobe y'ivyamwa canke nzonywa amazi gusa, ku mugoroba nzonywa ivyamwa, ariko ibyo kurya bitetse ndabireke nibiremereye nisonzeshe canke nzonywa amazi gusa uyu munsi wose, mu gatondo no ku mugoroba njyame nzojya bukeye, uwo muntu azokwamana imyanda myinshi mu mubiri. Ahantu ro tunyura henshi rero n'imyanda nizi za telefone zose dukoresha ziba mu byo tw'amaradiko libre, n'imyanda yikorana byo muntu vyikorana buhanga, aho duca muri bisi, aho tugenda, intumo, ibiki, ibyo tujya n'ibindi byinshi bibamwo uburozi bwinshi n'ibindi myanda. Iyo rero umuntu isonzesha mu mubiri iravamo. Gira kamenyero ko kwisonzesha dushobore kugira amagara meza. Imana ibitwungure. Tube buno bumenyi n'izina rya Yesu.